bakunzi bahurikanana TV, bakunzi b'ubutumwa bwiza, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo twongere gusangira n'amajambo y'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushima, twongeye kuduha n'umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku majambo yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ntabwo twari tubikwiriye, ariko Kristo kubwaya neza yawe n'urukundo rwawe rwinshi watugiriye ubwo buntu. Mu izina rya Yesu Kristo, uduha Mwami Yesu Kristo kano kanya kugira ngo tuganire ku majambo yawe. Reka rero no majambo yawe Mwami Yesu Kristo aje kugira ikimazi ku bugingo bwacu. Mu izina rya Yesu aduhindure, atugenze uko ugomba ko tugenda, atwigishirize Kristo Yesu, kuko iyi niyo nzira izotugeza mu ijuru, nkuko Yesu yavuze ngo ni wowe nzira n'ukuri mukaba n'ubugingo. Kuko Kristo mukunzi wacu mwiza, turazi ko ari uri jambo, nkuko ijambo ryawe ritubwira ngo uwo jambo yamyeho kandi yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ni Imana. Urakoze rero Yesu, komeza kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo ca kabiri c'Abami, igice ni ca 20. Reka duhere ku murongo wa 14. Abami ba kabiri igice ca 20, duhere ku murongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bukeye haza uwavugishwa n'Imana Yesaya ku mwami Hezekiya, aramubaza ati abo bantu bavuze iki, kandi baje iwawe bavuye hehe? Hezekiya aramwishura ati baje bavuye mu gihugu ca kure i Babuloni. Arongera aramubaza ati babonye ibiki mu ngoro yawe? Hezekiya aramwishura ati biri mu ngoro yanje byose babibonye, nta kintu na kimwe cyo mu byo ntunze ntaberetse. Maze Yesaya abarira Hezekiya ati niwumve ijambo ry'Uhoraho, iminsi izoza biri mu ngoro yawe byose n'ivyo basogokuruza babitse bigashitsa n'ubu bizosahugwa bijanwe i Babuloni, nta kintu na kimwe kizosigara ni kuhoraho agize. Kandi abahungu bawe uzoba wikuriye mu nda wavyaye bazobajana bagirwe inkone zo kuba mu ngoro y'umwami w'i Babuloni. Maze Hezekiya yishura Yesaya ati ijambo ry'Uhoraho avuze ni ryiza. Yongera kuvuga ati none siko biri, kazima hagiye kuba amahoro n'umutekano nkiriho. Yesu nashimwe cyane. Duheje kumva amajambo y'Imana. Umwami Hezekiya ni umwami tuzi cyane rwose yuko yasenze, Imana ikumva gusenga kwiwe. Igihe kimwe umwami Hezekiya ngo yaragwaye ahindukirira Imana. Umuhanuzi Yesaya nyene aje kumuhanurira amubwira ati wowe uburyo ugiye gupfa, kuko tunganya ivyo mu rugo rwawe harageze, niwitunganye nugende, harageze yuko utaha. Ariko Hezekiya ngo ahindukira uruhome, yibutsa Imana ibikorwa yari yarakoze. Hari ibikorwa Hezekiya yari yarakoze, hari ibikorwa vyiza Hezekiya yari yarakoze, hari ivyo ngo yari yarasanganguye, ivyo abandi bami bari bagiye bimika, ibigirwamana bari bagiye bashiraho arabikuraho. Hezekiya yibukije Imana yumva gusenga kwiwe, irabona ivyo bikorwa koko yabikoze. Yesu nashimwe. Hezekiya Uhoraho aramubwira ko amwongeye imyaka yo kongera kubaho, kandi aramubwira ko ku ngoma yiwe hazoba amahoro. Yesu nashimwe cyane, kuko Hezekiya nyene igihe yarakize hariho abandi bari baje kumutera, ingabo zari zije kumutera, Imana iramuneshereza izikuraho. Rero abantu ngo bumvise ingene yakize iyo ngwara, kuko iyo ngwara yaragwaye ngo yari ingwara ikomeye, yari ingwara idakira. Abantu rero baravyumva, abandi bami baravyumva, maze ngo barungika kuza kumusuhuza, kuza kumuha pore, kuza kumubwira ati vyagenze gute kugira ngo ukire. Ngira baza kumubaza ati irya ngwara yagwaye Hezekiya yari ingwara idakira, ariko yarayikize, genda mumubaze, genda mubarikirize. Baza nk'abantu beza, baza nk'abantu baje kumusuhuza, baza
baza nyene baryohewe. Ezekiya araryoherwa agira ikiryoha cinshi, urumva arababwira bere aca arabatembereza. Yesu nashimwe. Umuntu ashobora kuza kukuramutsa, umushitsi akaza kukuramutsa, ukavuga ngo reka ndagutembereze, ukavuga ngo reka ahaye raba bimeze ukumba ngaha, ahaye ni mu cumba c'abana, ni mu cumba c'abashitsi, arabatembereza hose ngo abereke ivyo mu ngoro yiwe vyose vyatunze, arabereka ati Imana yarampezagiye ubutunzi, ati ngo ndabereke ivyo mu ngoro y'Uhoraho, nyene ababera umuntu mwiza. Ariko Yesaya ngaho aramubwira amajambo akomeye, araza aramuhanura amaze ati mbega borya abantu vyagenze gute, hari ico waberetse? Aramubwira ati burya nakiberetse, ati ivyo ntunze vyose, ivyo mu ngoro y'Uhoraho nta kintu na kimwe ntaberetse. Yesaya aramubwira atumviriza, uko urya waberetse hazogera igihe, igihe kizoshika bazoza vyose babinyage, nta na kimwe kizosigara. Kandi n'abahungu wivyariye bazoza babanyage, babatware, babagira inyagano, babakoreshe. Ndetse kiyavuga amajambo novuga ko atari meza, aravuga ngo aremera ivyo bintu, avuga ngo igihe yabwirwa ko agomba gupfa yaranse kuvyemera, arahindukira uruhoma arasenga. Ariko abwiwe ivyo bintu ko bizoshika, aho gusenga Ezekiya aca avuga ngo ivyo Uhoraho avuze ni vyiza. Aca avuga ngo kazima ku ngoma yanje hazoba amahoro. Mwa kino gihe abantu dufise nuko, abantu bo muri ino si nuko, n'abantu bikunda. Ya Yesu yageze kubihanura, ijambo ry'Imana bivuga ngo mu gihe ca nyuma ngo abantu bazoba badakunda n'ababo, bazoba kwikunda, ngo bakunda amafaranga badakunda n'ababo. Ezekiya amarira yagize abwiwe ko hageze kwapfa yabaye menshi, araduga akora ku mutima w'Imana. Ezekiya yinginga Imana, Ezekiya arabwira Imana, Yesu nashimwe. Ariko iki gihe naco aribagira, kuko Imana yamuhaye amahoro ku ngoma yiwe, abandi arabibagira. Aravuga ngo sakazi nivyo bitazoshika ku ngoma yanje. Ntiyababazwa n'abahungu biwe n'abakobwa we yumvise ingene bazogigwa, ntiyababazwa n'ivyo mu ngoro y'Imana n'ivyo mu ngoro yiwe yumvise ingene bizogigwa, ariko yiyumvira amahoro, avuga ngo sakazima ku ngoma yanje hazoba amahoro. Ya Yesu nashimwe. Ezekiya akora ikosa, kandi rikosa yakoze rikora benshi. Aho guhagarara ngo asenge, aho guhagarara ngo abwire Imana ati Imana niwe wankijije ya ngwara itakira, niwe wantabaye, tabara abantu nabo Mwami Yesu ntibize bibagereho, je wari wagenye kompfa kandi vyari vyaheze, ingwara yari kuri je nayibonye, nari merewe nabi, ariko ndagutakambiye urumva. Yo ntiyatakamba, ariko aravuga ngo ivyo Uhoraho avuze ni vyiza. Nukuri ivyo Uhoraho avuze ko bazonyaga ivyabo vyose bakabitwara ni vyiza. Yesu nashimwe. Hari abantu muri kino gihe batababazwa nuko abandi bababaye, ubaraye bariye uwundi yarayatariye, ivyo biramuraba. Ukomeye uwundi adakomeye agwaye, ivyo biramuraba. Uri mu marira we uri mu munezero, ivyo biramuraba. Ariko Yesu yavuze ngo mubabarane n'abababaye. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo munezeranywe n'abanezerewe. Oya, nubwo unezerewe reka kunezerwa kandi hariho mugenzi wawe wababaye, ariko babarana nawe. Yesu nashimwe. Sengana nawe, musengere. Yesu avuze ngo mikorane imitwaro yanyu. Nimba wewe uwawe wagize Imana ukaba wawutuye, ukaba wawuruhutse, Yesu nashimwe cyane, ukaba takigerageza urimwo, haleluya, uri mu mahoro, Imana yaguhaye amahoro. Kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo ibihe birakuranwa, niko umusiguzi yavuze, ngo hari igihe c'umunezero, hari igihe c'amarira, hari igihe c'ukwimbura, hari igihe c'ukutimbura, ngo ibihe birakuranwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko Ezekiya ntiyabimenye ibi bihe, ntiyumva umubabaro w'abandi, ariko wewe yumvise umubabaro wiwe, yaratakambye, abonye abaje kumutera yaratakambye, Imana ibamukuraho, Imana irabasubiza inyuma. Yibuka hari amajambo umwami yari karamutumako, amajambo y'ibitutsi, ngo gwandika ararujana mu ngoro y'Uhoraho. Yesu nashimwe. Arasenga, ariko yumvise ko Babuloni hazoza hagakomvovora Yerusalemu, hagatwara abahungu be n'abakobwa biwe, ivyaho byose bikanya. Icuza ntaco vyamubwiye, avuze ngo ivyo Uhoraho avuze ni vyiza.
Yesu nashimwe cyane nukuri aka karorero kabaye kabi kuno mwami Ezekiya umwami yasenze Imana ikamwumva natwe hariho ukuntu dusanga tumeze nitubabazwe n'abandi ariko Kristo sivyo agomba aragomba ko tubarana n'abababaye aragomba ko umuntu ariko afatana n'urugendo ruja mu ijuru aragomba ko dukundana yaravuze ngo henda bahaye icagezwe gisha hari icagezwe gisha yatanze Yesu nashimwe oya nta vyagezwe bindi yaraje kubidukurako ariko hari gishasha yaduhaye aravuga ngo mukundane nkuko nanje nabakunze Yesu nashimwe mukundane mubabarane n'abababaye murirane n'abarira Yesu nashimwe cyane ariko Ezekiya naco vyamutwaye aravuga ngo sakazima ku ngoma yanje hazoba amahoro umuntu avuga ati sakazima jewe abana banje bariye sakazima abana banje biga sakazima abana banje bakomeye sakazima jewe nkomeye sakazima ndamahoro sakazima nambaye sakazima bimeze neza ujya wundi nta ngorane ukamuca katakibazo ufise ukamuca kukarengana ariko ukamajambo Yesu yaravuze ngo narishonje murangaburira nagenda gusa muranyambika nari mwibohero uza kundaba ingo nimuze batoni banje musangira ubwami mwateguriwe haleluya kuvisi itararemwa abandi naho ngo azobabwira ngo he nari nshonje ntimwangaburira nagenda gusa ntimwanyambika nari mwibohero ntimwandavye ngo azomubaza ngo mwami twakubonye hehe azobabwira ngo urya muto mwanse kubigirira urya ni jewe Yesu nashimwe cyane Ezekiya tubera akarorero kabi aravuga ngo ivyo nta ngorane sakazima ku ngoma yanje hazoba amahoro ivyo abakobwa banje n'abahungu vyanje ntumbwira ivy'ubwo butunzi ntumbwira sakazima je nzoba nitambukiye nagiye sakazima ntazoba ndahari Yesu nashimwe ariko Yesu go sigo rukundo yatubwiye uko siko yatubwiye dukora ariko yatubwiye ko dukundana nkuko nawe yadukunze turagomba guhinduka bene data gose Yesu nashimwe cyane mugihe hari gihe umuntu yibaza ngo umuntu ari mu kigaragaza n'uri mu ngorane ariko umenye uri ku gipimo gikomeye ko ari wowe uri mu mahoro umuntu uri ku gipimo gikomeye ni wewe uri mu mutekano wa muntu uri ku gipimo gikomeye ni wewe atangorana ubona ufise ubuye ni wowe ubona mengo uri mu mahoro kuko ayo mahoro wumve ngo ni gipimo Imana yaguhaye nawe ayo mahoro uyasangiye n'abandi gute Yesu nashimwe cyane ubwo ntunezerewe wewe kuri mu mahoro ubwo wowe abandi urabaraba ubwo wowe abandi bakuraje ishinga Yesu nashimwe cyane ariko ayo mahoro yasangire n'abandi ubwo buzima bwiza ufise busangire n'abandi kuko hari byo tutazoratira Imana Ezekiya ikintu cyacirato ciwe cyo kuvuga ngo ku ngoma yanje nabaye amahoro kandi yari yarabibwiwe Yesu nashimwe yari guca bugufi ko yaciye bugufi yari guhindukira karira uko yarize agatakambira Imana ahavuga ngo Mana nkuko waneshereje ukankura kujya mwami uruvyaro rwanje uzoruhe kunesha ntiruze rugenda ari nyagano urarutabara avuga tuko wantabaye mwami Yesu ukankiza yangwa ritakira uko wantabaye ukanyongera imyaka bongera amahigwe baha amahigwe iki giterura kizibira Yesu nashimwe ariko akora amakosa yo kwerekana ivyo mu ngoro y'uhoraho yo kwerekana ivyo mu ngoro yiwe yereka abatasi baje bamwigira kuko bamukunze ariko baje gutata yo ahejeje bamubwiye ikosa yakoze aho kurisabira imbabazi aho gusenga bamubwiye ibizoba we wariraramira aravuga ngo nta ngorane ubu hari abantu bidibamiye ariko mva ndakubwira Yesu nashimwe wibuka umugani wa Lazaro umutunzi yabona atangorane igihe yari karajya ari karira ku meza yabona atakibazo afise ariko yabona umunyabibazo ko ari Lazaro ariko igihe carageze igihe kimwe kitarenganya igihe kimwe kitaraba umutunzi igihe kimwe kitaraba umworo igihe kimwe kitaraba uw'inzobe ntikiraba uwirabure igihe kimwe kitaraba umutegetsi ntikiraba umutegekwa ico kiragera kuri bose barapfa bose bamaze gupfa umutunzi agira ikibazo umutunzi
aja ahantu habi ariko makaho yifuza bimwe vya wa mworo ivyo umworo yifuza ko umutunzi ari we yomuhembura wa mutunzi nawe hagera igihe yifuza umworo ariko turagomba guhinduka gose Yesu nashimwe tukamenya ico Imana tugomba ko tukamenya ico Kristo Yesu yatubwiye kuko yarabitubwiye neza neza nawe niyo mpamvu nawe yigeze yirengagiza ari muri nosi yatubereye akarorero abagowe yabagirira neza abagwayi yarabakiza abamerewe n'abari mu vyaha ntiyabirengagiza bose yari yegereza yikumakomeye kwa mahanga nawe niko agomba gukora rero akwiye guhinduka gose Yesu nashimwe ukamenya ico Kristo akugomba ko Umwami Yesu abamezagirire reka dushima Imana Data mu izina rya Yesu Kristo turongeye kugushima ku bwano majambo yawe mu izina rya Yesu Kristo turagomba uduhe umutima mushasha umutima uhindutse umutima uzinutswe icaha mu izina rya Yesu Kristo turagomba mukunzi wacu mwiza ukure agatima ko kwikunda muri twebwe ariko Kristo Yesu dukunde na bagenzi bacu mu izina rya Yesu Kristo kuko Kristo Yesu ntituzokuratira ivyo twariye n'ivyo twanyoye ariko dukwizokuratira ivyo twakoreye abandi mu izina rya Yesu Kristo urakoze rero mukunzi wacu mwiza reka yano majambo agira ikimaze mu mibiri yacu agira ikimaze mu mitima yacu duhindure ingendo Kristo mukunzi wacu mwiza uko twahora tugenda uko twahora twiyumvira Mwami Yesu Kristo ano majambo duhindure adutume Kristo Yesu dukora ivyo kugororoka adutume dukora ivyo ugomba urakoze ni mu izina rya Yesu tubisenze amen.